Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza. Hano twugururiye dutewe iteka n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, duhejeje kuhatera imivyaro ishika ibihumbi 2 ndetse hariho n'iyindi ishika ibihumbi 4 twategekanije guha amakoperative atandukanye, duhereye no kuri ya koperative ikwiye igihugu cose ariyo koperative Sangwe, kandi nagomba ndabamenyesha yuko duciye mu zindi koperative zisanzwe zitunganije biratworohera cyane gukurikirana ico giterwa ingene kiriko kiratera intambwe. Iki giterwa makadamia ni giterwa kibana n'ibindi biterwa byose, ariko bisaba ubuhinga mu kugitera. Nico gituma twihaye ihangiro ryo gukurikirana aho kizoterwa hose. Uwo duhaye imbuto za makadamia twebwe nyene duca dutegerezwa kugenda gukurikirana iteragira ryazo, tugakurikirana n'ingene biduga ku yindi ntambwe kugeza yaho yimbura. Kira noneho na twebwe kubikurikirana turabonamwo akarusho, kuko muri uno mugambi nitwe twihaye kurondera amasoko y'iki giterwa ca makadamia, aho ni mu ntumbero yo kugira ababirimye ntibabure ingene bisahiriza, tubatera intege babone yuko barimye igiterwa c'akamaro, noneho bafise naho bashorera uno munsi. Rero murumva neza yuko dutegerezwa kugikurikirana, kuko n'ugiteye mu ihangiro twihaye azoshorera iwacu, natwe tumenye isoko tubijanako. Abene igihugu bashobora kugira amakenga kubijanye n'amafaranga yo kwinjira mu rugo rwabo mu gihe yakirimye agashora umwimbo. Nta mpungenge dufise, kuko iki giterwa turakurikirana no kw'isoko mpuzamakungu. Gusa uno munsi intambwe tugezeko nukuvyegeranya, ejo aho bukera cankwe ikindi gihe bishobora gushoka ku isoko mpuzamakungu. Byumvikana neza yuko ku isoko mpuzamakungu tuzoba tugiye kurondera amafaranga y'agaciro. Hamaze kuboneka rero amafaranga y'agaciro, tumvikana ko aza ari menshi tufatiye kuyo ngaha mu gihugu cacu. Ukirimye inyuma y'imyaka 3 utanguye kubona umwimbo wa mbere. Ku mwaka wa mbere no kuvuga kuri uwo wa gatatu harashobora kuboneka ku giti kimwe ibiro 10. Uko imyaka igenda iriyongera igiterwa kiragwiza umwimbu, kugeza noneho nk'inyuma y'imyaka 10 igiterwa kirashobora kwimbuka ko ibiro 50. Rero nakanya keza ko gutumirira abene gihugu kucijukira, kuko urimye nk'ibiti 10, akarorero nkunda gutanga, urimye ibiti 10 ukafata ko bigeze ku rugero byimbuka ibiro 50 kimwe kimwe, murumva neza yuko ku mwimburo umwe hashobora kuboneka ibiro 500. Ico giterwa naco tukaba tuzi neza ko cimbuka kabiri mu mwaka. Tumvikana uwarimye ibiti 10 aragera igihe akaronka ibiro 1000 vya makadamia. Hano mu gihugu cacu c'u Burundi naho uno munsi igiciro c'ikiro ca makadamia kirageze kiri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 2,500 vy'amarundi. Murumva neza yuko uwarimye ibiti 10 haragera igihe ku mwaka aronka amafaranga yinjira mu rugo iwe imiliyoni 2.5 ku biti 10. Ushobora gutera igiti kimwe ngaha ugatandukanya, ni ibiti ushobora gutera uzinguza urugo rwawe, ni ibiti ushobora gutera ku mikobeko. Murumva yuko gifise akamaro kadasanzwe. Ico giterwa rero ahantu kiba ahantu hose hashobora kuba igiterwa c'ikawa cyangwa c'icayi. Hamwe n'ivyo rero akarusho k'ico giterwa ni giterwa kibana n'ibindi biterwa dufungura, asanganyangaburo n'ibindi. Rero murumva neza yuko nta mwene gihugu azovuga ngo sifise amatongo akwiye, urashobora kugitera mu bindi biterwa warusanzwe urimo. Bavyeyi,
iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza.